Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Ndabaramukije tutibakundwa umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe na NTAKARUTIMANA Eric mu kiganiro cya SAVEUR DIVINE. Turashima Imana cyane yongeye kutwemerera kaduha kano kanya kugira ngo tugire icyo tuvuze muri kiganiro, kuganira ijambo ry'Imana, duhanahana, dukuzanya, duterana intege kugira ngo tuvandanye n'urugendo ruja mu ijuru, tuzoshikayo amahoro. Imana ishimwe. Nta kindi kidushoboza, nta kindi kizodufasha kugira dushike mu ijuru atari ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'ubuzima, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana riradukomeza, ijambo ry'Imana nibwo bugingo. Yesu ashimwe cyane. Rero tumaze igihe tuganira ku kamaro ka Mwuka Wera. Mpwemu yera, Yesu Kristo niwe yabivuze, abwira abigishwa ati cyo baciza nuko ngenda kugira ngo Data ashobore kurungika icyo yasezeranye. Twarabonye impwemu yera maze kuza ingene yakoresheje intumwa ba Petero, ba Yohana, n'abandi n'izindi ntumwa mu buryo butandukanye, bashize amanga bemangira Kristo, kandi ubwa mbere batigera bashobora guhagarara bagira icyo bavuze. Ariko mpwemu yera amaze kuza barashize amanga, baremangira Kristo, baravuga icyo Kristo yakoze mu buzima bwabo. Reka dusome amajambo dusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 tuhera ku karongo k'10. Havuga ngo inaze y'amajambo ivuga ngo basubira kwirukana Paulo i Beroya. Nuko bene data baca banyuruza Paulo na Sila mu ijoro baja i Beroya. Maze bashitseyo binjira mu isinagogi y'Abayuda. Ariko abobo bari mico myiza kuruta ab'i Tesalonike, kuko bakiriye ijambo ry'Imana n'umutima ukunze, basesa mu vyanditswe uko bukeye ngo bamenye yuko ivyo ari ivy'ukuri. Nuko benshi muri bo barizera, n'abagore b'icubahiro b'abagirikikazi n'abagabo batari bake. Ariko Abayuda b'i Tesalonike bamenye yuko ijambo ry'Imana rivugwa na Paulo i Beroya, kandi bajayo naho bavyura imigumuko mu bantu, bahagarika imitima. Uwo mwanya bene data banyuruza Paulo ngo ahave aje ku kiyaga, ariko Sila na Timoteyo basigarayo. Imana idufashe cyane. Bene data, tubona ijambo ry'Imana ritubwira ingene Paulo bamunyuruje bakamutwara i Beroya, bamuhungisha Abayuda. Abayuda ntibashaka ko ijambo ry'Imana ryamamara ku isi ngo bimenyekana yuko Yesu Kristo yapfuye akazuka, yuko Yesu bazi yavukiye iwabo ariwe Kristo. Ntibashaka kwica kintu kimenyekana, barabigwanije ku buryo bwo hejuru, ku buryo abakozi b'Imana aho baba bari hose bahigwa ndetse no kwicwa bakicwa. Imana nidufashe cyane. Barabatwara mu busho, bakabapfunga, bagakubitwa, bagategwa amabuye. Ariko turashima Imana kubwa mpwemu yera. Haleluya. Hari ico Yesu Kristo yavuze ati nzobarungikira umwitsa. Yavuze ati nzobarungikira umwitsa, uwo niyaza niwe azobashoboza kunyemangira. Turabona Petero ingene yihakanye Yesu atararonka mpwemu yera, ariko mpwemu yera amaze kuza akamwuzura. Turabona ingene yamwemangiye, akavuga ati umwe mwabamba, umwe mwica niwe yakoze ibi. Imana ishimwe. Niwe ariko aradushoboza gukora ibitangaza, niwe ariko aradushoboza kumugurira ibimuga, niwe ariko aradushoboza kumuvugira. Uyu mwe mwabamba niwe. Haleluya. Niwe Kristo. Imana ishimwe cyane. Bashobora kumwamangira
kubera iki? Ku bwa Mpwemu Yera. Turi kuri iri jambo rivuga ngo Mpwemu Yera dukoresha mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Imana ishimwe. Hari ibihe bigoye dushikamwo bikadutera ubwoba, hari ibihe bigoye dushikamwo tukabona urupfu imbere yacu, ariko ku bwa Mpwemu Yera turahagarara, tukarinduka, tukashinga intahe, tukavuga icyo Imana akoze mu buzima bwacu. Turabona rero Pawulo naho bamuhize, naho bagombye kumwica, turabona baramuhungishije, ariko ashitse ngaho i Beroya yarigishije mu isinagogi. Dusanga tubona ngo abantu baho basesa ku murango no mwijoro, baraba mu vyanditswe yuko ivyo Pawulo ariko aravuga ari ukuri. Baravye basanga n'ukuri, ngo benshi barizera, harimo abanyacubahiro benshi barizera Imana, harimo abanyamahanga, abagiriki barizera Imana. Haleluya! Bizera Kristo ko ari we mwami n'umukiza, baramwakira, barakizwa. Imana ishimwe cyane. Rero tubona ku bwa Mpwemu Yera Pawulo yabandanije yemangira Imana, yarahamwe, yarahuye n'ibibazo bikomeye, ariko turabona ntiyigeze acika intege, ntiyigeze yifuza kubiheba, ntiyigeze yifuza kubivamwo. Ariko uno munsi hariho benshi bagihura n'amageragezwa, amageragezwa akaba mu miryango yabo, akaba mu bavyeyi babo, umwana akizera Kristo agakizwa, ejo ugasanga mu muvyeyi ntavyakiriye neza, umwana ugasanga yabihevye kumuturubika n'ibindi bibazo bimushikira. Ariko ndagusengera mwene data, wakira umwami Yesu Kristo, wuzure Mpwemu Yera, urondere kuzura Mpwemu Yera, uwo ni wazogushoboza guhagarara mu gihe gikwiye n'ikidakwiye, uwo ni wazogushoboza guhagarara mu gihe c'amagorwa, ukabandanira wamangira Kristo. Imana idufashe. Haleluya! Turabona amajambo Pawulo yavuze mu Baroma igice c'8 akarongo ka 35 gushika 39. Pawulo yavuze ngo ninda zutandukanya n'urukundo rwa Kristo, mbega n'amarushwa canke n'ivyago canke no guhamwa canke n'inzara canke no kwambara ubusa canke no kuba mwirinde canke n'inkota, ngo nk'uko handitswe ngo twirirwa twicwa bakuduhora, ngo twageranijwe n'intama z'imbagwa. Ngo ariko muri ivyo vyose turushirizwaho kunesha n'uwadukunze. Imana ishimwe cyane. Kuko menye neza nakekeranya yuko naho bwoba urupfu canke ubugingo canke abamarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibizoba canke abafise ubushobozi canke uburebure bw'igihagararo canke uburebure bw'amajepfo canke ikindi caremwe cyose atagishobora kuntandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana ishimwe cyane. Pawulo avuga amajambo akomeye cyane, aravuga ngo mbega n'igiki cyo ntandukanya n'urukundo rwa Kristo, ngo mbega n'inzara, ngo mbega no guhamwa, ngo mbega no gupfungwa, ngo mbega no kurara ubusa, ngo mbega no gukubitwa, ngo mbega n'inkota. Imana ishimwe ku bwa Mpwemu Yera. Haleluya! Pawulo avuga ngo nta kintu na kimwe cyo ntandukanya n'urukundo rwa Kristo, ngo naho coba gifise igihagararo, ngo naho yoba umuntu aganza, ngo naho yoba ngo umuntu muremure canke mugufi, ngo nta numwe ntandukana urukundo rwa Kristo, ngo kuko menye neza. Imana ishimwe cyane. Ngo kuko menye neza, ngo ntakekeranya yuko urukundo rwa Kristo ariko ruri muri twebwe kandi rudushoboza, ariko ruzoduha ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane. Mwene data, ndakugira inama ko ukorera Imana mu gihe gikwiye n'ikidakwiye, urondere kuronka Mpwemu Yera, ubu umuntu amasengesho, usenga Imana kugira ngo uronke Mpwemu Yera, uronsomija vyanditswe kugira ngo Mpwemu Yera kuzure agushoboze mu gukorera Imana, mu kumwemangira mu buryo bwose. Imana ishimwe cyane. Pawulo ntiyitaye ku mubiri, Pawulo ntiyitaye ku vy'inosi, yahaye agaciro ivyo mwijuru, kuko rero tuzobihe bidashira. Aha mwisi tuhaba turengana, aha mwisi naho wagira ibihinda n'ibihindukira, naho wagira ubutunzi budasanzwe, mwene data tuzobisiga ngaha kuri inosi, ariko haraho tuzoja kuba ibihe bidashira. Niho dukwiye kubitsa ubutunzi bwacu, niho dukwiye kurondera kugira ngo tuzoshikeyo amahoro. Imana ishimwe cyane ku bwa Mpwemu Yera. Nawe ndakugira inama wowe Mpwemu Yera urashobora gukoresha mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Imana ibahezagire. Amen, amen.